Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kabiri igenekerezo rya 23 ndamukiza 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hamwe ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'inkino, igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Evariste Ndayishimiye ngo arakwiriye kuva mu gacerere hagahoza abarundi bari guhura n'ibiza mu gihugu. Ivyo hakaba ari ibishikirizwa na Libera Ntibashira kandi. Umuvugizi w'umuhari nkundagihugu MAP Burundi Buhire Libera Ntibashira kandi hatera akamo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuva mu gacerere hama agahoza abarundi bari guhura n'ibiza vy'imyuzurira n'isiduka ry'imisozi. Libera Ntibashira kandi akaba asaba kandi leta y'u Burundi kwitaho biboneka no kugarukira kuri abo barundi bari mu kangaratete. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure. Umuhari MAP Burundi Buhire nyene ukaba uriko uratera akama abarundi n'amakungu gufasha abarundi bariko bahura n'ibibazo biturutse ku mvura igwa ari nyinshi. Nk'uko biri mu rwandiko uwo muhari waraye ushize ahabona kuri uyu wa 21 ndamukiza 2024. Muri urwo rwandiko umuhari MAP Burundi Buhire uvuga ko abanyagihugu batari bake bahuye n'ivyago aho benshi bari mw'ibarabara batagira aho gukika umusaya, bakaba babundabundana utuntu duke bashoboye kurokora mu guhunga bava mu bice vyashikiwe n'ingorane. Ikibabaje gushika ubu ngo nuko abahuye n'ivyago batarafashishwa na leta ikintu na kimwe. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agashavu iriko iravurwa cane y'umumenyeshamakuru Paul Mahwera yaryamiye ukuboko kw'abagabo. Uburundi buhejeje kubura inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru Paul Mahwera. Akaba yarabaye umumenyeshamakuru mw'iradiyo y'Abadagi La Voix de l'Allemagne. Umumenyeshamakuru Paul Mahwera yaryamiye ukuboko kw'abagabo ku munsi w'ejo haheze igenekerezo rya 22 ndamukiza 2024. Umumenyeshamakuru Paul Mahwera azwi nk'umumenyeshamakuru yakoze ibidasanzwe mu mwuga wiwe. Akaba avugwa ko ubutwari n'ubukerebutsi muri uyo mwuga wo kumenyesha amakuru na cane cane ko yakoze mu bihe bidasanzwe. Ikindi umumenyeshamakuru Paul Mahwera bamuzi ko nuko yagize uruhara rudasanzwe mu gufasha umuhari FDD ukiri mw'ishamba utaracika umugambwe CNDD FDD mu guhuza indongozi z'uwo muhari ndetse n'abarongoye igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kugira ngo ico gihugu gishobore gufasha uwo muhari. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ano makuru ku buryo burambuye rero ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko umuhari MAP Burundi Buhire uriko uratera akamo abarundi n'amakungu gufasha abarundi bariko bahura n'ibibazo biturutse ku mvura igwa ari nyinshi. Nk'uko biri mu rwandiko uwo muhari washize ahabona kuri uyu wa 21 ndamukiza 2024. Muri urwo rwandiko umuhari MAP Burundi Buhire uvuga ko abanyagihugu batari bake bahuye n'ivyago bari mw'ibarabara batagira aho gukika umusaya, bakaba babundabundana utuntu duke bashoboye kurokora mu guhunga bava mu bice vyashikiwe n'ingorane. Ikibabaje gushika ubu ngo nuko abahuye n'ivyago batarafashishwa na leta ikintu na kimwe. Nk'uko biboneka muri urwo rwandiko rwateweko umukono na Libera Ntibashira kandi umuvugizi w'umuhari MAP Burundi Buhire basaba umukuru w'igihugu c'u Burundi kuva mu gacerere akagira ico ashikirije ngo nk'uko yiyita Sebarundi hakaba hari abarundi bari mu ngorane zidasanzwe batagira ico bafungura abana babo batakija ku mashure. Ivyo vyose bikaba ngo ata n'umwe ariko arafasha abo bantu. Iyi mfashanyo yihutirwa ngo yari ikwiye gutangwa na leta. Abanyagihugu nabo nyene bo muri komine Muhuta twaraye tuvuganye inyuma yaho muri iyo komine hasidukiye umusozi wa Gabaniro muri zone Gitaza ukonona ibintu vyinshi
bakaba nabo bamenyesheje ko babona ko leta itariko ibitaho ngo kandi barumvise umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko Uburundi butagisaba imfashanyo ko ahubwo busigaye bufasha abandi. Uwo muhari ugaheraheza usaba abahuye n'ingorane nyinshi kwihangana. Nayo nunyemerere nkushikirize nino nkuru itari nziza ivuga ko umumenyeshamakuru Paul Mahwera yaryamiye ukuboko kw'abagabo. Uburundi bwahejeje kubura inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru Paul Mahwera. Akaba yarabaye umumenyeshamakuru mw'iradiyo y'Abadagi La Voix de l'Allemagne. Umumenyeshamakuru Paul Mahwera yaryamiye ukuboko kw'abagabo ku mugoroba wo ku munsi w'ejo haheze igenekerezo rya 22 Ndamukiza 2024. Umumenyeshamakuru Paul Mahwera akaba azwi nk'umumenyeshamakuru yakoze ibidasanzwe mu mwuga wiwe. Akaba havurwa ko ubutwari n'ubukerebutsi muri uyo mwuga wo kumenyesha amakuru na cane cane ko yakoze mu bihe bidasanzwe. Ikindi umumenyeshamakuru Paul Mahwera bamuzi ko nuko yagize uruhara rudasanzwe mu gufasha umuhari FDD ukiri mw'ishamba utaracika umugambwe CNDD FDD mu guhuza indongozi z'uwo muhari ndetse n'abarongoye igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kugira ngo ico gihugu gishobore gufasha uwo muhari. Eka na leta ya CNDD FDD ku ntwaro ya mbere ya Petero Nkurunziza nimba ntihenze yaragenye umumenyeshamakuru Paul Mahwera kuba umuserukizi w'igihugu c'u Burundi mu Busuwisi. Abamuzi bakaba bemeza ko yaranguye neza amabanga yiwe. Uwo mumenyeshamakuru radiyo Haguruka ikaba imaze kumenya vyinshi izomwibukirako. Mu ruganda rwa radiyo Haguruka bakaba bahojeje umuryango wabuze hamwe n'abo basangiye umwuga wo kumenyesha amakuru. Imana imwakire mu bwami bwayo. Nayo mu yandi makuru kandi nuko abategetsi b'u Burundi batangaje ibihe bidasanzwe bivuye kw'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Umushikiranganji w'u Burundi ajejwe umutekano yamenyesheje kuri uwu wa kabiri inyuma y'umuhingamo ko abantu barenga ibihumbi 200 bakozweko, abandi barenga ibihumbi 200 bakaba batagira aho bakika umusaya. Yahamagariye abantu gufasha anasaba imfashanyo y'umuryango mpuzamakungu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo nyene zemeza ko ibintu bikomeye zigasaba ko hoboneka imfashanyo zihuta ku Burundi. Didasi Bikebuke ari mu bakozweko n'imyuzurira muri iyi minsi iheze mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Aba mu bumanuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi aho inzuzi Muha na Kanyosha zasheshe zica ibitari bike. Aha hari uruyoya rumaze gupfa rutwawe n'amazi y'uruzi Kanyosha. Kandi si urwo gusa, hafi y'iwacu twaramenye ko hari abandi bana babuzwe irengero. Aha iwacu naho nyene mu rugo ntaco twarokoye mu nzu zacu kiretse ubuzima bwacu n'ubw'imiryango yacu. Uko akaba ariko hashinga intahe. Leta ikaba ivuga ko yarengewe n'ibiriko biraba, ikavuga ko ikeneye imfashanyo y'umuryango mpuzamakungu mu ntumbero yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Hagati ya Nyakanga 2023 n'uwa Ndwi Ndamukiza 2024, abantu 203,944 nibo bari bamaze gukorwako n'ikiza El Nino. Niko vyashinzwe intahe na Violette Kenyane Kankiyomya arongoye ONU mu Burundi ndetse na Martin Niteretse umushikiranganji w'u Burundi mu vyo ajejwe harimwo umutekano mu Kirundi ndetse no mu Gifaransa. Urupapuro basomeye hamwe rwerekana ko u Burundi buri mu bihugu 20 kw'isi bigeramiwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ihindagurika ry'ibihe bijanye n'ikiza El Nino ni rinini ku buryo imvura iriko iratera imyuzurira myinshi. Inzuzi zirasesa amazi y'ikiyaga Tanganyika nayo akaduga. Inzuzi zirasesa amazi y'ikiyaga Tanganyika nayo akaduga. Nk'uko urwo rwandiko ruvyerekana, imiryango irahanzwe n'ingaruka nyinshi harimwo abantu batakaza ubuzima ndetse no kwimuka kw'abanyagihugu. Ubu bageze ku bantu 98,000 hamwe n'ibintu vyononekaye. Hafatiwe ku kuntu ibintu vyifashe ubu, leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganji bujejwe umutekano hari nabwo bujejwe guhangana n'ibiza n'isibe, iratabaza amakungu. Hamwe n'abo dufashanya turakeneye imfashanyo y'amafaranga mu ntumbero yo guhangana n'ibibazo biguma vyisubiriza. Ibi bigakorwa mu ntumbero yo kwirinda imyuzurira yobandanya iba myinshi, isenyagurika ry'imisozi, imiyaga y'igihuhusi ndetse n'urubura. Uko akaba ariko Martin Niteretse yatangaje. Yamenyesheje ko abantu 336,000 bakeneye imfashanyo.
Suzanne Ndereyaha ni umwe muri abo bakozweko n'iyo myuzurira. Twashoboye gusohoka amazu yacu kubw'Imana. Abana bamwe bamwe baratwawe n'amazi. Hari uwundi muntu tutaratora ikiziga. Turi mu mwiheburo mwinshi. Nta na hamwe dufise tuja. Abafise uburyo barimukiye mu yandi mazone. Twaratawe nta muti n'umwe tubona. Uko akaba ariko Suzanne Ndereyaha agaragaza umwiheburo, akaba ari umwe mu banyagihugu baba mu karere ka Bujumbura kabangamiwe gusumba ahandi. Abapfuye, Martin Niteretse avuga abantu batari munsi ya batanu bamaze kwicwa n'imvubu mu mazone arimwo imyuzurira. Ingona nazo nyene ziramaze kwiha inkumbi zica batari bake. Imyuzurira nta mpuhwe igira kandi umuti rudende wo guhangana nayo ni ukuyigira kure. Ariko ikibabaje ni uko umengo hari ubwoko bw'isumaku bukwegera abantu ku mazi. Uko akaba ariko Niteretse yagaragaje umubabaro.